Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu numwanya tugiye kubageza amakuru biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka cyane ku biriko biravugwa mu bisata bitandukanye harimwo politike, ubutungane, agateka kazina muntu ndetse n'ibindi vyinshi bitandukanye. Nkuko bimaze iminsi bivugwa harabaye injyane zidasanzwe mu ishengero CPB ngaha mu gihugu cy'u Burundi gushika mu minsi iheze, habaye inama idasanzwe ndetse hakaza no gutogwa zimwe mu ndongozi muri iyo nama idasanzwe. Muri aka kanya rero tugiye kubageza ko umwihwezo w'umwe mu barongozi b'ishengero rya Pentecote yasavye ko intahi yiwe twoyicishanga afatiye kubiriko biraba muri CPB muri ino minsi. Icambere harimwo umwihwezo yatanze ku vyabaye bivuye mu nama y'abungere bahurikiye muri CPB. Hakaba kandi ngo wari icigwa aba Pentecote bokura mu mpari z'amagaburanyama abungere babo barimwo canke bamazemwo iminsi kubera inyungu zabo bwite. Nkuko yashingiye intahe King Umurundi Freedom, nk'abapasitoro, abavuga butumwa hamwe n'abakristo bose biboneye ko urugendo rwo kuja mu ijuru canke gukorera Imana atari ivyo biraje ishinga abungere ba Pentecote. Aba Pentecote kandi ngo babonye abandi baravyumvise ko indyane barimwo zihagaze ku maronko n'ivyubahiro barondera. Abafise amakenga nahere ntibasubire guhendwa ngo mukurikira ubwije ikinyoma cyabo bungere bayovye kubera imvo zikurikira zagaragaye. Icambere ngo aba Pentecote ntibasubire kwemera inyigisho z'ibinyoma, amacakubiri, aho bigisha ko leta ya CNDD-FDD irongowe na Perezida Varisito Ndayishimiye ari umukozi wa Satani n'ibindi. Nkuko ngo badasiba kwigisha ico kinyoma bakabikora kenshi bahenda abakristo ba Pentecote ngo mama aba Pentecote bo ntibaburanira imbere y'abisi, ngo uwandikiye umutegetsi muri leta kugira atunganirizwe ngabagiye mu vy'isi n'ibindi binyoma bisa n'ivyo. Aho babuza ko abakobwa ba Pentecote bashingirwa mu yandi madini canke abahungu babo ko bakoresha murantunge ko baresha abakobwa bo mu yandi madini atari Pentecote ngo ni bivume. Ikigira kabiri ngo hagomba kuzaho gutahura neza ko umukozi w'Imana wese atagira ubwoko, idini canke intara, kuko aba ari umwizigirwa imbere y'abantu bose. Umukuru w'igihugu Imana yaramukoresheje kugira afasha abungere b'aba Pentecote gusubiza hamwe, ariko aca bikora nabi kuko yaciye aho nyanga amategeko agenga amashengero kandi ari we nyene yayateye ko umukono. Twibutse ko amashengero abiri gusa niyo yemewe n'amategeko, ayo niyo yararekure kwinjira muri CPB mu kurindira ko ayandi mashengero 13 yitunganya neza. Menya neza ko iyo Imana idakoresha umukuru w'igihugu, abo bita abungere bari bahejeje gusambura Pentecote ngo ntibariko barakorera ijuru, ahubwo barondera ivyubahiro n'itunga. Abo bungere ba Pentecote barataye inzira y'agakiza, barangwa n'inzankano, amacakubiri, ngo nabacokoranyi. Abungere bategerezwa kuba abungere bategerezwa kuba umuco n'urumuri mw'isi no mu mashengero barongoye, ariko ngo baramaze guta inzira y'agakiza, ntaho bataniye n'abanyamahanga. Eka mbere bahuye ntibaramukanya nk'abakozi b'Imana. Ngo murababaza bati none ko muzoja mu ijuru ko mumaze kwicamwo imice mwuzuye ishari, inzigo n'ukwinubana, Data na Mwana na Mpwemu Yera ari umwe, iryo juru namwe muzojamwo ni irihe? Ngubuzu wiwe ntimuja kumwirura canke kumuhoza. Abapfakazi n'imfuvyi mwarabataye, ariko Imana yo ni se w'imfuvyi n'umugabo w'abapfakazi. Abo bungere ngubu ko basigaye barementanya birarira batanga ibiturire vyo kugura ukuri ngo bemegwe, ariko Imana ni irera. Ubugarariji nico kimwe no gusenga ibigirwamana. Ijambo ry'Imana ry'abatsinze ngo abasambanyi, abasuma, abambuzi n'imborerwa babatanze mu ijuru. None ko abungere buzuye amacakubiri, inzankano, ntibakwiye kongera guhagarara imbere y'ishengero batabanje kwihana ku mugaragaro. Amashengero yanyu ya Pentecote ngo mwarayahumanije murondera ivyubahiro n'inyungu co mw'isi bwite. Ingero zanyu nizo nyene ko ngo mwiyanikiye nk'ubumera buzobagaraguza gati hama mucigwe hiteka. None ngo hari ico mwireguza ko n'ingingo mwaguze ngo mwemegwe zafuswe n'umukuru w'igihugu, ngo ubonaho ukuri kwanyu nukuhe? Aba Pentecote sinzi baribaza bati
abakurambere nka nyakubahwa Kidebuye ndi ku nkiko n'amadengo bozuka mwoca muja hehe. Kuva ubu abapantekote bakeneye kumva ijambo ryo kubaremesha, ijambo rinywanisha ngo barahaza ubujagare bakwegera mu mashengero yabo kuko yubatswe n'inguvu zabo. Abapantekote bose basengere abo bungere kugira abahinduke bihane ngivyo bakoze muri imyaka 3 iheze bari mu njyane kuva mu mwaka w'ibihumbi 2023 gushika muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025 bajimije benshi bataye igikorwa c'Imana ng'amashengero asigari imisaka ko biremye imice mu ishengero ubu vyaraye bigiye habona ngo bihane canke batanga imihoho. Abapantekote kandi baratangara kumva abo bungere ko banse kwitaba umukuru w'igihugu ngo no umukozi wa Satani ngo boca bahumana. Ngo none niki catumye bamwandikira ngo abafashe gutora umuti w'ibibazo barimo kandi bavuga ko umukuru w'igihugu ari Satani yo bahumanya. Reka tubanze turabire hamwe ibikorwa bikuru abatowe ku igenekerezo ya 24 ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi 2025 bategerezwa gukora mu kiringo c'imyaka 4. Icyambere hari ugushira mu ngiro itegeko rigenga amashengero n'amadini mu Burundi nk'uko amashengero yose mu Burundi yabikoze. Akarorero keza amashengero 13 yo kwisunga ni Pantekote ya Kiremba na Mugara naho badasiba kubambika ibara. Ikigira kabiri hari ugushira mu ngiro ingingo z'umukuru w'igihugu yabategetse ku igenekerezo ya 26 ntwarante uyu mwaka ndetse no ku igenekerezo ya 25 mukakaru uyu mwaka atana kanyuguti kavuye ko naho nawe nyene abo bungere bamututse kenshi barondera kwereka abanyagihugu bose ko intwaro y'ibibangamiye ubwigenge bw'amashengero mu Burundi. Ikigira gatatu hariho gutunganya amategeko ngenderwa ko meza y'amashengero hisunzwe itegeko ryagenga mu Burundi ryo mu mwaka w'ibihumbi 2022 kugira izo njyane ntizizosubire kuvugwa muri Pantekote. Ikigira kane hari ugusaba vuba na bwangu ko ayo mashengero 13 asigaye yemererwa imbere y'amategeko agenga amashengero mu Burundi. Amashengero abiri ariyo Kiremba na Mugara ngo yakora yisunza amategeko, ayandi nayo 13 bivugira ngo ayobowe na mpwemu yera kuko yavuye mu ijuru. Mbega ubuzimire bw'abungere ba Pantekote niko uyushinga intahe avuga. Ngaha rero yonamenyesha ko umukuru w'igihugu Variston Ndayishimiye yakoze ikintu kidasanzwe. Yaremeye ko ayo mashengero 13 atumigwa mu nama ya bose kandi akora atisunza amategeko y'igihugu yatewe ku gikumu n'umukuru w'igihugu. Ivyo rero vyerekana ko ashigikiye amanyanga abo bungere bakoze canke akaba ari urukundo rwa mu mpekure kubera igicure ca Reverano umukuru w'umugambwe CNDD-FDD. Uwo nawe akaba ari Somambike wa Reverend Pasteur Nizigama Erso wa Kiremba. Naho biruko ngo kandi uyu ushinga intaragira ati turakeza umukuru w'igihugu n'umushikiranganje Honorable Leonidas Ndaruzaniye ko yari umutima menyo ntiyifate wewe nk'uwo yasubiriye Martin Niteretse yakoze uko ashoboye bashika kwiyo ntambwe yo kumvikana uko bagabura ibibanza muri CPB naho nyene harimo utunenge. Abapantekote basaba umushikiranganje ko atokwemera ivyavuye muri iyo nama ya bose ayo mashengero 13 atabanje gutanga amasitati mashasha hisunzwe indinganizo iri mu itegeko ryo mu mwaka w'ibihumbi 2022 rigenga amashengero mu Burundi. Ibibazo ni vyinshi, ni gute CPB yorongorwa n'amashengero atabaho imbere y'amategeko? Ni kuki abaserukira amashengero ya Kiremba na Mugara abaserukire imbere y'amategeko no kuvuga representant local bemewe imbere y'amategeko ariko batatumiye muri iyo nama? Twibutse kandi ko abemejwe kurongora CPB bava mu mashengero akora atisunza amategeko y'igihugu, ivyo navyo akaba ari akamaramaza mu gihugu. Uyu ashinga iyi ntahe akabandanya yibutsa ibi bikurikira n'ubundi. Icyambere yibutsa ngo nuko Reverend Pastor Kalenzo Charles Unyanzalake yatoye kurongora inama y'abungera asanzwe afise agendana ubugwayi bwo mu mutwe. Ishengera ngo arongoye rya Nyanzarake rikorera mu Kinywabi ari muri J10 ari mu bahora bagwanya ingingo z'umukuru w'igihugu naho agenda ari hayako umugumyabanga akaba na Somambike wa President Varisito ariko akaba ari igikoresho cya Nizigama Erso wa Kayogoro. Reverend Pasteur Basabose Sebastien wo mu Ruyigi ngari muri J10 nawe uyize amashuri yibanze gushika mu mwaka wa 4 akaba yatorewe kurongora Conseil d'administration. Ugira gatatu ni Pasteur
Muhizi w'Intore Jean Marie mu Kirundo yahora ari umuyobozi w'amashuri Ecofo yatowe kuba secrétaire général CPEBU akaba ari muri G5 asubiriye le Sedo Pasteur Nicolas Hakizimana yarashigikiwe na Ministre Martin Niteretse. Aha twibutse kandi ko Pasteur Nicolas ari umwana mu mbari hazi ko kwa Ministre Martin Niteretse amanyanga yose yakoze akaba ari we yateguye ngo ni umutekamitwe koko, ariko uwo Nicolas yaserukira ishengero rya Kayogoro rya Revera Pasteur Nizigama Erso Somambike na Sénateur Reveria. Kugeza ubu amashengero ya Pentecote akorera ku iteka ry'umwami ryo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1961 ngo leta yarabaretse bakaguma bakorera mu kajagari gateye ubwoba. Kubera akajagari n'ayo manyanga y'abungere ngo bagaba basaba umushikiranganje ko atokwisamaza canke ngo akwegere ko ngo yemeze ivyavuye mu nama ya bose yabaye ku igenekerezo ya 24 ukwezi kw'icenda uyu mwaka ngo abahe prise d'acte kandi baranse gukurikiza amategeko agenga amashengero. Ngo umuntu mbere yo gukinga ngo kandi barabandanya gusaba ko yoca ategeka vuba na bwangu abo bungere bose ko babanza gutanga statut zabo. Abahinga bo mu bushikiranganje babanze basuzume neza ko statut batanze zisunza amategeko. Abapantekoti kandi ngo basaba ko haba gusuzuma neza no gufata ingingo zose zafashwe na Pasteur Hakizimana Nicolas inyuma y'ikomboga yiwe ku igenekerezo ya 26 ntwarante uyu mwaka w'ibihumbi 2025 n'umukuru w'igihugu. Hacakogwa isuzumwa canke se audit ry'ubutunzi kuva aba secrétaire général wa CPEBU gushika mu kwigenekerezo ya 24 Nyakanga uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Barasaba kandi ko abakozi ba CPEBU bahohotewe bakirukanwa ku kazi na Nicolas bazira ko banezerejwe n'ingingo zafashwe n'umukuru w'igihugu zo kumubogoza ko zofutwa basubizwe mu kazi atagisabwe. Ingingo nziza z'umukuru w'igihugu ko zigiye mu ngiro nta muntu akwiye kubizibira. Apantecote kandi ngo basaba uburongozi bushasha kugarukana ubumwe n'umwizero hagati y'amashengero ya Pentecote na leta, kubahiriza indero, kunagura imigenderanire n'ubucuti n'andi madini kuko bose bakorera umwami imwe ari we Yesu Kristo kandi basanga ijambo n'ubutumwa bwiza Bibiliya yera yahumetswe n'Imana. Abapantecote bakaba basaba bashimitse gutaramura abungere bo mu mugwi G10 canke batange imihoho. Abo bungere bagirizwa kwigisha amacakubiri, kugumuka, ikinyoma, kubibugwanko mu mashengero no gucanishamwe abakristo. Abapantecote kandi ngo bariyamiriza inyigisho zabo z'ikinyoma zivuga ko umukuru w'igihugu n'abafasha biwe ari abakozi ba Satani, basaba ko baharirwa ivomo bataramugwe batururwe muri ayo mabanga kuko batakibereye kwitwa abungere. Umunyabibembe ngo baho yoba umwe yanduza benshi. Mu kurangiza kandi akongera kibutsa leta cyane umushikiranganje ajejwe amadini ko atosamazwa niyo nama yabaye. Abo bungere ngo ntibakwiye kubandanya bakorera mu kinywabi. Ubushikiranganje bukwiye kandi gukurikirana ibikorwa vyose bibera muri Pentecote abungere batowe kugira ntibazokore nk'abo basubiriye. Abo bungere bashasha ngo batowe naho hatisunzwe neza ingingo n'amategeko ngo bashigikirwe kandi bafatwe mu mugongo kugira abo bakuwe ntibazobanigire mu menshi na kare baca umugani ati uhana umurozi ntiyabandanije gukomeza. Impanuro atanga rero nuko abapantecote bose muri rusangi ngo barirukije kubona Pasteur Nicolas kombowe ko abo bungere barashoboye kugira inama imwe ngo bakabikesha Imana. Perezida n'umushikiranganje Honorable Leonidas ariko abapantecote bafise amakenga k'amashengero ya Kayogoro, Kiremba, Gishiha, Mugara na Bujumbura yejeje manda yayo kuva mu mwaka w'ibihumbi 2019 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2023, ariko ubu bagarutse mu nzego. Ivyo bikaba biteye kubiri na Pacte de Rotation bene ingingo numero 100 bare kabe bare ubusa 188 bare 2025 yo kugenekerezo ya kabiri kwezi kw'icenda uyu mwaka w'ibihumbi 2025 z'umukuru w'igihugu. Akabandanya kwibutsa ko amashengero yarashikiriwe ku burongozi bwa CPEBU hisunzwe Pacte de Rotation cyangwa se kubisikanya ku burongozi bwa Nyanzarake bwa ari ku burongozi bwa CPEBU ari Nyanzarake, Kirundo, Ruyigi, Karama, Rusagara ko rero ivyakozwe biteye amakenga.
ariko kandi abapantekote b'Inyanzarake muri rusange ngagashavu ni kenshi bamwe bagize Assemblée Générale y'ishengero rya Nyanzarake bakavuga ko batashimye ivyo umwungere Revera Kayobera yakoze ko batakimwizeye kubera amabi amaziga yakorera ishengero, inyigisho zititura imico n'akaranga ku Barundi, ubusuma, ukwivanga mu bikorwa vya politike. Ko Revera Pasteur Karenzo Charles yatowe inzira izimiza kwikunda mu kwerekana ko ishengero rya Nyanzarake ritoshobora kurongora sepebu, ivyo akabikora ku nyungu ziwe bwite ku nshuro ya kabiri. Ivyo akaba yabikoze ku nyungu ziwe bwite atabanje guhanuza inama bungere ba Nyanzarake. N'igikorwa ho ca Revera Pasteur Eliso wa Kayogoro. Ngeroro intahe idasanzwe yashikirijwe King Umurundi Freedom akaba ari umwihwezo umwe mu barongozi b'ishengero rya Pentecote yasavye ko ivyo vyoshigwa habona kugira ngo abanyagihugu abarundi ndetse Pentecote muri rusange ngaha mu gihugu cy'u Burundi bamenye ibiriko biraba muri sepebu muri ino minsi. Ngayo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone ne butari wafyonda ko kugira ngo tujucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza abo bari bose kugira ngo nabo baje barabo mu bambere bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi hanze y'imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Numuza TV Imana bahezagire.